Uzukuri amabanga yo kurongora igihugu n'amabanga atoroshe, nico gituma ko babivuga ari kuyabangira ingata. Ntiyoroshe na cyane cyane muri ibi bihe igihugu cyacu kiri mu kaga, ariko nk'uko banyene babivuga mu Kirundi ngo n'umunsi warigeze ibuye, tuzogerageza na cyane cyane abanyagihugu baraye badushikirije iki gihugu babandanije kudufata mu mugongo bakadushigikira, turibaza yuko tuzoshobora kubirangura. Ubu ni Sylvain Ntaryamira, umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Perezida Cyprien Ntaryamira. Umushinga ntahe wiwe akaba yari n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994. Yaritavye Imana mu buryo gushika n'ubu abarundi batararonkamwo umuco. Intwaro zose zakurikiranye inyuma y'urupfu rwa Ntaryamira Cyprien ntaco zigeze zikora kugira ngo icatumye Cyprien Ntaryamira apfa kimenyekane, hanyuma ngo umuryango n'igihugu bironswe indishi y'akababaro. Aha rero Sylvain Ntaryamira arasaba abarundi ko bofatira ku kwitanga no gukunda igihugu vyaranze Perezida Cyprien Ntaryamira, agasaba abarundi ko Cyprien nawe yoshigwa mu ncungu z'u Burundi. Avuga ati kuko yabaye umuperezida atari wavyishakiye, ari uko agenywe n'umugwi w'abashingamateka, igihe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'umukuru w'inama nshingamateka bari bagandaguwe. Ati ico gihe cari igihe kitoroshe kubona agenwa, yerekanye urukundo rw'igihugu, yerekanye ukwitanga kudasanzwe. Akavuga ati nico gituma nsaba yuko umugabo wanje, umucance wanje yoshigwa mu ncungu z'u Burundi. Ndabibutse yuko Cyprien Ntaryamira yapfiriye mu gihugu c'u Rwanda, aho hari mu gihe yaravuye mu nama hariya mu gihugu ca Tanzania, inama y'abakuru b'ibihugu yari ijejwe ivy'umutekano, cane cane umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ico gihe indege y'u Burundi yari igwaye, mugenzi we Perezida Habyarimana Juvenal yatwara igihugu c'u Rwanda aramubwira yuko yomwunguruza bakaja mu nama. Iyo nama rero barayigiyemwo hariya i Arusha, barayikora, bugingo bari bayihejeje barataha. Murumva yuko bategerezwa guca mu Rwanda i Kigali, bagashikana kumbure Perezida w'u Rwanda, hanyuma indege igaca itahukana Perezida Cyprien Ntaryamira. Bashitse hejuru y'u Rwanda, neza na neza hejuru y'ikibuga c'indege i Kanombe, indege ikubitwa misile. Abari muri yo bose baca barapfa. Urwo rupfu rw'abo baperezida rwakurikiwe n'amaraso menshi yasesetse. Perezida Cyprien Ntaryamira rero abaguye mw'iyo ndege mu gihumbi kimwe n'amajana 1999. Ako kabi kabaye, uyu mudamu wa Cyprien Ntaryamira avuga yuko yandikiye urwego rwa ONU asaba yuko hoba amatohoza ku rupfu rw'umushinga ntahe wiwe, akongera akaba n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ariko ngo gushika nino saha ntarishurwa. Agasaba rero leta ko yogira kigoro kugira ngo iryo kete ryiwe ryishurwe. Ariko rero ngaha aravuga yuko n'indishi y'akababaro yoba yarabonetse igaciribwa n'umushingwamanza wiwe.
indamnite mugabe ico nobabwira cyose twaronse mugabe ntitwazibuze kubera yuko igihugu cy'u Rwanda cyazimanye nk'ujya bivugwa twazibuze kuko twarimenya nta badufashe mu mugongo ama imiryango nyene itatu twebwe jewe na madame Simbizi na madame Kiza turarondera umuavoka mugabo rero nyamuavoka aratuma duhenda kuva 94 yuko turase ijya ndiye gitigeze itangwa ku Rwanda rwasiruye inyuma ariko mu nyuma sinzi umuntu yatubwiye ati yamara mu Rwanda baratanze iyo indemnisation twebwe niho twaca tumusura turamurondera uwo muavoka turamubwira ati twarabimenye duca turafata umugambi twebwe nyene turaja kubaza bacatubwira bati ngizi impapuro zose zerekana ngene umuavoka wanyu Maître Luc de Temerman yaronse izo indemnisation za famille zitandatu abapilote batatu bo mu Faransa n'abarundi imiryango itatu y'abarundi mu Bubirigi yari muri Barobe yaratwibye amenya hanyuma atarihungira arava muri Barobe acagenda kwibera ngaha mu Kongo niwe yicariye. Aha rero ibi bintu mengo biratangaje ukuntu uyu muntu yokwiba amahera y'abapfakazi akaba ari mu gihugu ca Kongo kikaba citwa igihugu c'ikigenzi c'u Burundi hanyuma bari ku butegetsi ntibasabe Kongo gukurikirane uwo muntu imbere y'ubutungane. Murumva yuko ibijanye n'ubutungane muri kano karere bikirimwo inzitizi zikomeye. Ndabibutse ko Perezida Ntaryamira Cyprien yapfuye itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu 1994 akaba yari yajanye n'abandi bategetsi bari muri leta aha twovuga muri abo nk'abashikiranganje babiri uwitwa Bernard Ciza hamwe n'uwitwa Cyriaque Simbizi. Murumva yuko ivy'ubutungane mu karere ka Afrika bikigoye kubona umuperezida w'igihugu apfa hagahera imyaka n'imyaka hadakozwe amatohoza kandi n'abagiye barakurikirana ku butegetsi ntihagire ico bivuga ko murumva yuko abari ibintu biteye isoni. Perezida Cyprien Ntaryamira rero ijambo yaje avuga n'ijambo nkoramutima yaje avuga yuko agiye kugarukana discipline mu nzego zose, discipline mu Barundi, discipline vyagaragara neza yuko atayariho ico gihe. Umurundi yararengera ku wundi akagandagura. Umurundi yaturatuza uwundi uko yigombeye. Twavuga yuko igihugu cari cibereye mu kajagari. Nta butungane bwariho. Umuntu wese yakora uko avyumva. Murumva yuko rero Perezida Cyprien Ntaryamira yaje agira ati jewe nkeneye kugarukana discipline. Discipline mu gisirikare, discipline mu ndero, discipline mu kazi ka leta, discipline mu burimyi, discipline mu budandaji, discipline eka discipline mu bisata vyose. Igihugu cari mu kajagari ata discipline iriho. Byukuri amabanga yo kurongora igihugu n'amabanga atoroshe. Nico gituma ko bayivuga ari kuyabangira ingata. Ntiyoroshe na cyane muri ibihe igihugu cyacu kiri mu kaga. Voilà, ico gihe igihugu c'u Burundi cari mu kaga. Aha rero umuntu yoca yiyumvira ati kwico gihe igihugu c'u Burundi cari mu kaga akaba ata discipline yarangwa mu Burundi. Ubuhoho twoba twarageze aho discipline igaruka mu bisata byose vy'igihugu. Aho ibambewe kino gihe nta discipline iriho. Inzego zose zirimwo indiscipline. Abanyuruza amatungo ya leta ntibahanwe, akarenganyo mu butungane, ubwicanyi buba misi yose, ukwangaza abantu, komora abandi, kwicisha abandi inzara n'ubushomeri, eka iyo niyo ngeso igezweho kino gihe.
uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya arabivuga neza muri aya majambo. Cyprien Ntaryamira yashikiriye ubutegetsi igihugu kiri mu ngorane nyinshi murabizi, hari hishwe wamutanguriye Melchior Ndadaye, hari habaye hariho mbere intambara mu gihugu yarangwa n'ubwicanyi bwinshi. Ikintu rero yashimikira ko cyane gose kandi nuko izokoma kivugwa nuko abantu bogira bati twame tugira ico twubaha mu gihugu. Iyo bizo rero ico twubaha ugira uti igihugu gitwagwa gute? Igihugu gitwagwa bigendera ku mategeko, ku mabwirizwa. Icambere rero yiyamiriza ibyo kurondera gushikira ubutegetsi uciye mu nguvu ivy'amakodeta. Ica kabiri yaravuga ati discipline ashaka kuvuga ati dukwirikize ibibereye mu ntwaro mu gihe cyose. Ibi twita ku gihe cya none intwari ibereye bonde gouvernance. Agace rero ugatubona ibintu yasakuramo n'ibindi kugira bonde gouvernance inzego zitegerezwa kwama zikora zisunze ibyo shingiro. Icya kabiri bonde gouvernance nta ukorakora. Icya gatatu bonde gouvernance nta ukoresha nabi uburyo bwa leta. Icya kane bonde gouvernance nta rwego rwogira ngo uyu ndamwemeye utagwemeye. Ico gire byari byoroshe kuko nk'umukuru w'igihugu yarashobora gutanga amabwiriza ku gisirikare ntibavyemera, canke ugasanga ubutungane bututi bucamanza bukora uko bwishakiye. Hanyuma ugasanga kandi hari ibindi bintu nk'uko nk'akajagari mu migambi, umugambi ukavyuka ukamengo niwo nyene uje w'igihugu wonyene. Nico gito bagira kandi ati discipline mu mugambi ega bikanashika numva shengero hariho akajagari nkako. Murumva yuko ico gihe ubutungane bwikorera ivyo bwishakiye, inzego izi canke ziriya zikora ivyo zishakiye, mu mashengero akajagari. Ivyo rero nivyo bimenyetso biriho kino gihe. Abasuma barabaye benshi, ntawe bakurikirana, ntawe bakorako, ahubwo bivye bategwa intege mu guhabwa yandi mabanga asumba yo bahora bakora. No muri Frodebu barabona yuko hakwiye kugarukanwa discipline nk'iyi discipline yavugwa na Cyprien Ntaryamira. Gusa abanyafrodebu kubisaba dumushimitse ko nawe yogirwa incungu y'u Burundi akitirirwa amahoro n'umutekano. Ico rose abanyafrodebu iragisaba ishimitse leta y'u Burundi. Ikindi nuko ikora bishoboka byose ikavugana na leta y'u Rwanda kugira ngo tumenye catumye President Cyprien Ntaryamira agandagurwa. Abarundi n'amakungu barakeneye umuco wanyuruje amahera y'imiryango ishika 6 ari mu gihugu ca Kongo. Igihugu c'u Burundi igihugu ca Kongo baracuditse kugira ngo bizonyaruka gose kugira ngo uwo musuma afatwe arihe ivy'abandi. Discipline mu gihugu cacu novuga ko atayihari mpereye ku busuma. Urabona ko ubusuma bwimonogoje, umukuru w'igihugu avuga misi yose ubusuma abasuma, mugabo nta n'umunsi n'umwe abafata. Mwamese abanyafrodebu tumusaba ko yogara iyo discipline mu gufata ivyo bisuma vyose. Murumva yuko mu Burundi hamaze imyaka myinshi hatarangwa discipline. Aho ni mu nzego zose. Mu gihe rero ku munsi wa gatandatu itariki 6 z'ukwezi kwa kane twibuka uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi President Cyprien Ntaryamira, akaba ari nawe yatanze icivugo ca discipline ko agiye kugarukana discipline mu nzego zose z'igihugu. Vyumvikana ko abatware bamwe muri kino gihe araba indiscipline. Mu gusozera reka ndababaze akabazo. Kino gihe igihugu c'u Burundi kibangamiwe na indiscipline, kibangamiwe n'ubube gito bwinshi. Mwibaza yuko twokora gute kugira ngo discipline igaruke mu Burundi? Hoko gwiki kugira ngo discipline igaruke mu Burundi, kugira ngo discipline igaruke mu nzego zose z'igihugu?
Imana nibahezagire, reka twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.